twamana iminsi yose Yesu ndakugomba ukiza n'amahirwe nitwagumana nitwigumanire mwami mwiza cane ijwi ryawe ryiza rizana amahoro twamana iminsi yose Yesu ndakugomba ukiza n'amahirwe nitwagumana nitwigumanire nganyu utari hano ngwino tubane bone gutungana twamana iminsi yose Yesu ndakugomba ukiza n'amahirwe nitwagumana nitwigumanire mwami w'imbabazi yobora mbuwawe wewe munyehigwe twamana iminsi yose Yesu ndakugomba mukiza wanje n'amahirwe nitwagumana. Haleluya, ndabaramukije mu izina rya Kristo Yesu. Amahoro y'Umwami Imana nabane n'umwe wese. Ni Françoise Habonayo ndabaramukije. Shimiye Imana kuko ingiriye neza kugira ngo nongere kugaruka kugira ngo nganire namwe ko byiza Imana yashize ku mutima wanje. Yesu nashimwe. Mana yera ndagushimiye kubw'uyu mwanya mwiza umpaye ko nongera kugaruka Yesu ngo nganire n'ubwoko bwawe. Mwami ndakwinginze undongore umfashe unshoboze uzobukoze mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Amen. Haleluya. Ndasubiye kubaramutsa bene data bakunzi aho muri hose ku isi yose. Yesu nabaha umugisha. Ndanezerewe kongera kugaruka. Ngarutse kuvuga ikubunaho. Ubwa mbere mbanje gushimira Imana yo mu ijuru kubwo urubanza ishengero rya Pentecote ryari rifise ku kuganduka ku mwungere nyakwigendera Eliya ndi ku nkiko. Mana ishimwe byagenze neza, twumvise intahe nziza ziryoshe zidukumbuza kubona ibihe byiza byo kubana n'uwo twatandukanye. Twibuka ibihe byiza twabanye bariko baramuvuga umuntu wese agaca yibuka biriya na biriya. Imana ishimwe kwibuka umugororotsi ni byiza. Ni byiza bifise icyo bitwigisha. Yesu nahabwa icubahiro. Rero uyu munsi sinje kuvuga kuri urwo rubanza gusa, mvuze ntidashimiye Imana ko byagenze neza. Twabonye abantu benshi baritabye urwo rubanza. Nukuri
intahe y'uriya muvyeyi irashishikara gushira hejuru izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ntiyamutetereje, ntiyamumaramaje, yamuvugiye neza kuva mu bwana bwiwe, arinze arangiza, ari umutama ashima Yesu, agipfukamika amavi yiwe, naho ku mubiri womenga yararushe, yarashaje, ariko yaragipfukama. Imana yo mw'ijuru iragahezagirwa, yamuduhaye tukamwamura ko bya vyamwa byose dufise tushishikara kumva, ku bato, ku bakuze, ku bantu bose turashimiye Imana. Abana biwe aribo basigwa, Imana izoshishikara kubana namwe. Yarabasengeye, yabasigaranye isengesho. Yesu yaravyanditse, azobazigama, azobafasha, data azobaja imbere. Isengesho ni nk'urubuto umuntu atera. Iyo umuntu ateye urubuto, naho aba atahari, rurakura, ruramera, rurakora ibyo bwabwiza gukora. Imana ishimwe, yarabasengeye, kandi mwarabonye ko papa yari afise abakunzi benshi. Rero abo bakunzi nibo bakunzi banyu, kuko abakunda umuvyeyi nibo bazobakunda namwe, kuko ntibokunda umuvyeyi ngo babankire abana yasize. Oya, ariko Imana ishimwe, mufise abakunzi benshi, mufise ababasengera. Yesu nabihererwe icubahiro. Mwatubereye umugisha mu nzu yanyu, twahabonye umugisha mu muryango wanyu twahabonye umugisha, mu muryango wanyu ubutumwa bwiza bwaravuzwe hirya no hino. Erega irya yose ni imbuto. Yesu nabihererwe icubahiro. Rero nguma numva umenga sinovuga byinshi, ariko kandi bikananira kubica iruhande. Birananira kubica iruhande. Iyo umuntu yibutse uriya muvyeyi, yibuka ibihe byinshi byiza. Yibuka ibihe byinshi byiza. Intahe ziwe zo mu bwana turazumva, ingene guhera kera yakunda Imana, akirinda icaha, akanka icaha. Mana we, Yesu nashimwe. Akarorero yadusigiye, umwami Imana dufashe kuzogakurikiza. Inyigisho twahawe, umwami Imana dufashe kuzozigendera. Namye nibuka cane rwose, ndibuka ikiremba, ndavuga nti ewe kiremba, Imana data ikuzigame kandi ikurinde. Kiremba warungitse abakozi b'Imana hirya no hino. Imana yo mw'ijuru yarakoze. Ariko kandi nibutse abantu bari ngaho ikiremba batarakira Yesu, Mana yanje, ngo bari ubuhombe kubona twaba tuvuga ngo ikiremba yatwaye ubutumwa hirya no hino, mugabo hakaba hakiriho abantu batarihana. Aho vyo bibabaje rwose. Vyoba bibabaje. Ico gituma nongeye gutera akamo umuntu wese azi ko vy'ukuri twagiriwe umugisha n'Imana ngaho ikiremba, hakama haba ibikorane guhera kera hose. Murabizi abantu benshi bakirijwe aho hantu, murabizi. Twebwe aho hambere turibuka vyinshi cane. Sindi uwa kera, ariko kandi sindi uwa vuba. Ivyo nabonye ndi umwana, ubu hariko haraba imyaka 60. Ivyo nabonye ndi umwana si bike. Narabonye abangirikane baza mu bikorane batwigisha amakorasi, nayo twari tuzi. Ico gihe ndibuka barutwe, bindibuka n'abandi baza baje mu gikorane bikaryoha. Ndibuka byinshi. Rero abakijijwe kiriya gihe
gushika n'ubu bagihagaze babonye byinshi. Rero uriya mukozi w'Imana yatashe yaratwigishije bitari bike, abigiye ku birenge byiwe ndabizi murafise ico mufise. Yesu nabihererwe icubahiro. Rero ubu yararangije urugendo, wowe nanje tugisigaye duharanire kuzoshikayo. Imana nishimwe. Uyu munsi rero nje kuba ndabazaniye intahe, ariko kandi ego n'intahe nari narayivuze, ariko n'ijambo Imana yampishuriye ubu nyene muri 2026, kandi narihawe kera nkiri umwana ntaratangura no mu wa mbere. Murumva ko hari kera cane. Iryo jambo abakurikiranye intahe zanje murabyibuka, narababwiye nti umunsi umwe mu nzozi narose mbona umuntu ambarira ngo mwana urashaka koga, nanje mvuga nti egome, kuko numva umenga ndafise ubucafu ndashaka koga. Aca njana mu ruzi hagati, anjanye muri urwo ruzi hagati, umuntu sinamubona, nece niroturuva gusa ndi mu ruzi hagati, mbona ndiko ndinyukura ku mutima, ariko y'amazi numva nyene adashoboye kunkurako aho nagomba ko ayo mazi ashika. Mva muri ayo mazi mbabaye, numva umenga narishaka amazi yoza imbere mu mutima. Rero haraciye imyaka itari mike, kuko kuva iyo nzozi ndayibonye na kuva igihe nakiriye agakiza haraciye igihe. Gusa nagumije mu mutima nti none iyi nzozi isobanura iki, ibi bintu n'ibiki, aya mazi yoza umutima w'umuntu ni amazi nyabaki? Mbura uwubimbarira, kuko mu muryango iwacu ntabwo bari bakijijwe ico gihe, kandi ntabona ari kubibaza. Ndabigumiza mu mutima, ariko igihe c'Imana gishitse, Yesu arampishurira ayo mazi yoza umutima w'umuntu. Imana ishimwe. Rero iryo jambo ndariko ndavuga ngo yambwiye ngo mwana ngo uragomba koga, nkavuga ngo yego, sinarinzi ko ayo majambo ari muri Bibiliya. Kandi no kuva ico gihe gushikiza iki gihe muri 2026, ubu nyene mu kwezi kw'indwi niho ndabihishuriwe iryo jambo, niho ndaribonye, ndatangara, ndavuga nti Yesu mwana, ubwo rya jambo ryari rimwe nkaba ntarindi arizi. Kandi Yesu nahabwa icubahiro. Ingene narihishuriwe rero ni gute? Nari ndyamye nsinziriye muri iyi minsi, rero mbona umuntu anzaniye agatabo. Ako gatabo ni agatabo nsanzwe ngendana muri sakame yanje, mbona arakazinguruye, nca ndagasoma. Rero ndagasomye habamwo ijambo, iryo jambo rero nca nshaka kugenda kuzingurura kuriraba. Ni ijambo riri muri Petero wa mbere. Haleluya. Petero wa mbere igice genda rirabe, numva ndatangaye kubona iryo jambo ryari risanzwe ririmwo, nanje nkaba imyaka yose nasomye Bibiliya ntari bwigere numva ko hari ico vyoba bisa bisana n'ico kintu Imana yambwiye ico gihe. Petero wa mbere igice ca kabiri, ku murongo
ah, igice cya kabiri no pandobasha igome n'uyu murongo wa 22 na 23 um, mhm, ngamukanda habuze ni ijambo rivuga ku vyerekeye umubatizo. Ego Petero wa mbere igice ca 3 ku murongo duhere hajya ku murongo w'19 nko kuri b yayo, ku murongo wa 20 kuri b yayo haravuga ngo reka duhere kuri 20 ngo nizo z'abatumviye Imana kera, hamwe ukwihangana kwayo kwari kukirorereye mu minsi ya Nowa bwa bwato bukibazwa. Aha rero ngo muri bwo harokokeye abantu bakeya bashika 8 bakirijwe mu mazi. Ako kantu niko nshaka umenye, ngo harokotse abantu 8 bakirijwe mu mazi. Ryajwi nanje ryambajije ngo uragomba koga? Mu rindi jambo uragomba kugenda mu mazi? Tubandanye gusoma ngo ayo niyo abakiza namwe ubu. Ayo mazi niyo abakiza namwe ubu, mu buryo bw'ikigereranyo c'ukubatizwa. Numva ko ari ikigereranyo c'ukubatizwa, ngo si ugukuraho ubuhoma bwo ku mubiri. Ayo mazi si ugukuraho ubuhoma bwo ku mubiri nk'uko jewe nagiye muri ajya amazi nkinyukura ku mubiri. Oya, ahubwo ngo ayo niyo abakiza namwe. Afete kiriya gihe nuko ntabimenya, urumva sinabisobanukiwe, yambwira ati urashaka koga, urashaka gukira, urashaka gukizwa, muri indi jambo. Hanyuma ntegombe kuko numva umenga mu mutima wanje ndumva ko hari mu bucafu. Erega iyo umuntu ari umunyabyaha ariyumva. Naho kiriya gihe nari umwana mutoya, narababwiye umwana bafise ibyaha by'abana nyene. Hariho ibyaha by'abana, hariho ibyaha by'abakuze, ariko byose ni ibyaha. Nico gituma haba abigisha bo muri Sunday school, hakabaho n'abigisha b'abakuze. Imana ishimwe. Rero ico gihe mu buto bwanje nari mfise ibyaha ngomba kwihana, bya byaha nyene by'abana. Hanyuma iri jambo rero ryarantangaje cane, kuko ntari narigeze kumenya yuko ryari no muri Bibiliya, ngo ayo mazi siyo ntabakurako imvyiro zo ku mubiri, ngo ariko n'ikigereranyo. Soma mwumve, ayo niyo abakiza namwe ubu, mu buryo bw'ikigereranyo c'ukubatizwa. Urumva ko ariko arampamagarira kubatizwa, hanyuma ngo si ugukuraho ubuhoma bwo ku mubiri, ariko ni isezerano ry'umutima utagiriza ikibi, usezeranye ku Mana. Haleluya. Abakirisha ukuzuka kwa Yesu Kristo. Imana nishimwe. Rero namaze gusomera ijambo, ndarisubiramwo, nibuka ubwo nyene mpejeje kurisoma,
nca nibuka uko kuntu iyo nzozi nagize icyo gihe kera ngira umwana ngo urashaka gukizwa no urashaka koga Imana ishimwe uyu munsi nawe Yesu arakubaza nshuti urashaka koga urashaka koga erega hariho abantu benshi batarabatizwa gushika uyu munsi batarinjira muri Yorodani ngo babatizwe aya mazi si ukutwoza ku mubiri ngo dukure ku bucafu oya ahubwo ni ikigereranyo c'umutima utagira icaha usezeranye n'Imana urumva ko ni acte ariko ifise ico isobanura mu buryo bw'impwemu itandukanye na babandi bagenda muri pisine bagiye koga itandukanye na kwa kundi tuja muri dushe twiyoza n'amazi kujya kubatizwa c'est un acte isobanura gusezerana umutima utagira icaha usezeranye n'Imana haleluya maze kubisobanukirwa rero narashimiye Imana cane ntikumbe Mana kiriya gihe wari kurambwira ibyo kubatizwa mu mazi nanje ntavyo narinzi ariko kubera yuko nashitse muri ayo mazi nkinyukura ngasanga ntashoboye kunyoza kugira ngo Imana ikomeze kunyigisha nanje naciye nsenga nti none Mana nayahe mazi akuraho yoza umuntu akamushika ku mutima haleluya kuko iri jambo ryatubwiye ngo kubatizwa ngo si ugukuraho ubuhoma bwo ku mubiri ariko ni isezerano ry'umutima utagiriza ikibi umutima utagiriza ikibi usezerana imbere y'Imana umviriza rero aka kantu none bisanzwe ufise ibyaha kugira ngo wemererwe kuja muri uyu mubatizo bigenda gute tumva ko uyu mubatizo ari sezerano ry'umutima utagiriza ikibi ni ukuvuga ngo iki umutima utagira icaha ni isezerano ry'umutima utagira icaha usezeranye n'Imana none wowe utarihana ntiwumva yuko igitangurira kubatizwa ari ukwihana kugira ngo ugire uyu mutima utakwagiriza ikibi nanje rero nico catumye mvuga nti none amazi yoza mu mutima nayahe ndayakura he bayagurira hehe ninde yoyampa namaze igihe nsenga mu mutima naho ubwo ntari nzi gusenga erega Imana ibona ibyo dukeneye burya naho were umutima ufise besoin yo gusobanukirwa ikintu Imana irabyumva ikabona ko uri kurasenga mu mutima Imana ishimwe rero muri ico gihe ndibuka ko naciye mara igihe ndiko ndibaza none aya mazi azova hehe amazi ko ntahazi ikintu cyonyeza ku mutima n'igiki dararara neho rero Imana yangirira neza nkaca haza umushitsi muhira wacu haraciye igihe kirekire cyane maca haza umushitsi muhira azana agatabo kamwe ko gatabo ndagasomye rero niho naciye menyeshwa ibyayo mazi yoza mu mutima ko ari amaraso ya Yesu Imana ishimwe rero inshuti yanje mwene data iki kibazo naciye mpabwa kuzokibaza umuntu wese uwo hafi n'uri kure uwo nshoboye gushikira ndamubaze weho bite uragomba koga mwene data uri kurankurikira muri kano kanya nawe buzonkurikira ukazovyumva umwami yakuntumyeko ngo ndakubaze ngo uragomba koga urumva mu mutima wawe nawe harimo ibyaha nkuko nandi nari ndavyumva erega abo bose ubona bari mu rusengero canke abo bose ubona bakijijwe
baciye kuri etape, baciye aho nyene. Utaraca aho hantu ntuburagenda, kuko hariho abantu benshi usanga barabatijwe, d'accord, baragiye mu mazi, ariko twabonye ko amazi ataraye kuhagira ku mubiri. Twabonye ko kubatizwa n'isezerano ry'umutima utagira icaha, usezerana imbere y'Imana. None kugira ngo wemererwe kuja muri uwo mubatizo, wumva ko ukwiye kubanza kurondera aya maraso rero, aya maraso yoza umutima, hanyuma uca ugenda ubatizwe, uca ugenda usezerane n'Imana. Niba warihanye ibyaha byawe, Imana ishimwe, genda usabe rero bakubatize, bagushire muri aya mazi, iki kimenyetso c'umutima usezerana imbere y'Imana, iki kimenyetso co kubatizwa, uca ugenda ukigire. Imana ishimwe. Mana yambwiye ngo nze ndababaza, mbega uragomba koga? Ushaka kumbarira ngo naroze. Niba waroze, Imana ishimwe. Niba wowe warabatirijwe, Imana ishimwe. Kandi niba warabatirijwe muri ubu buryo, Imana ishimwe. Kuko uku kubatiza murabibonye yuko ari ikigereranyo. Sajya amazi nkuko nogenda muri dushe ngo banshireko canke ngende banshireko canke ngende bandibike mu mazi, n'isezerano ry'umutima utagira icaha, utagira ikibi, usezeranye imbere y'Imana. Imana ishimwe. Uko niko koga. Rero urabishaka koga? Nimba ushaka koga rero, ukumva mu mutima wawe hatameze neza, rondera abakozi b'Imana bakubwire ivy'aya maraso ya Yesu Kristo. Aya maraso ashobora kukoza umutima d'abord, hanyuma heje kukoza mu mutima atacaha ufise, rero uca usaba bagende bakubatirize muri Yorodani, ugende bakubatirize. Haleluya. Uku kubatiza ngo bakushira bakwimuka. Ndiko ndavuga ivyo nabwiwe muri izo nzozi. Yambariye ati urashaka koga, aca njana mu ruzi hagati, mu mazi hagati. Ntabwo yanjanye muri dushe canke ngo agire ukundi yabigeze. Ntiyashize amazi ku ruhanga, ntiyashize amazi ku mutwe, yambwiye ati ja mu mazi, yanjanye mu ruzi hagati. Imana ishimwe. Kubatizwa rero, aha nje kubwira mwene data utarabatizwa, mwene data utarabatizwa, ni wewe nje kubarira. Mwene data utabatijwe mu mazi menshi, ni wewe nje kubwira. Yesu yaduhaye akarorero, kandi nkuko mubibonye ni nka symbole canke ni kigereranyo. Ariko ni kigereranyo, nico kigereranyo nyene kirafise uko kimeze. Ico kigereranyo kivuga ko bagushira mu mazi, hanyuma ukavayo ukazuka. Ukavayo ni nkaho wowe ufise ibyo bikuremereye ukabita, hanyuma ukazuka uri mushasha. Imana ishimwe. Urabigomba kubatizwa. Ugomba kubatizwa rero, icambere ubanza ugende uwoze umutima, kuko ijambo ryatubwiye ngo, ndabisubiremwo ku murongo wa 21, ngo ayo ni abakiza namwe ubu mu buryo bw'ikigereranyo co kubatizwa, sugukuraho ubuhoma bwo ku mubiri, ariko n'isezerano ry'umutima. Urumva ko ari isezerano ry'umutima utagiriza ikibi, usezeranye ku Mana. Abakirisha ukuzuka kwa Yesu Kristo. Urumva iki kigereranyo rero, ukuzuka kwa Yesu Kristo. Yesu Kristo yarapfuye ku musaraba, arahambwa, hanyuma arazuka. Ukuzuka kwiwe rero niko kudukiza,
kuko iyo Yesu adapfa, iyo Yesu agahera mu mva, ntitwari kuronka ingene duharirwa ibyaha. Ariko kubera yuko yazutse, bisobanurwa ngo yaranesheje. Haleluya! Amaraso ya Yesu ayo niyo adukiza. Uku kuzuka rero kwa Yesu niko kuduhesha ubugingo. Imana ishimwe. Ngo ayo niyo abakiza namwe ubu mu buryo bw'ikigereranyo cyo kubatizwa, si ugukuraho ubuhoma bwo ku mubiri, ariko ni isezerano ry'umutima utagiriza ikibi, usezeranye ku Mana. Imana ishimwe. Abakirisha ukuzuka kwa Yesu Kristo. Imana ihabwe icubahiro. Yesu mwene data aguhezagire. Icyo wishuye niwe wokimenya. Jewe nakubajije, umwami yarambariye ngo nze ndababaze ngo nawe uragomba koga? Nawe urumva ku mutima ko hariho ikikurega? Mbega wowe umeze nk'uko nari imeze? Kuko umunyabyaha wese ariyizi. Urazi ko ukiri umusambanyi, urazi ko ukija kuraguza, urazi ko ukibesha, urazi ko uciba, urabizi neza ko wanse kwakira umwami Yesu, urabizi neza ko ivy'Imana utabishaka no kubimenya, urabizi uriyumva, uriyizi uko wumva. Ariko Imana yambaje ngo ndakubarire uko. Rero bene data mwese abumva mugomba koga muri aya mazi. Aya mazi, uku kubatizwa, ukaja mu mazi, bakagushira mu mazi, bakagukurayo. Muribuka ko na Kristo Yesu yaduhaye akarorero. Kristo Yesu yagiye kwa Yohana ati mbatiza. Yohana aramubatiza mu mazi. Haleluya! Kwari kugira ngo yavuze ati bikunde, kuko yagomba gushitsa ukugororoka kose, kandi yagomba kuduha akarorero kose. Imana ishimwe. Yarabitweretse. Uweho bite? Mbabarire, aha ndabizi ndi imbere y'abantu benshi, ndi imbere y'amadini atandukanye, ndi imbere y'abantu benshi koko, ariko ndiko ndavuga uko umwami yantumye. Yambwiye ngo ndakubaze, urashaka koga? Uko koga nakubariye, uko jewe yabisobanura ico gihe, yaciye anjana mu mazi. Anjanye mu mazi rero, urumva ko nuko bisobanura kubatizwa. Uku kubatizwa rero ni ikigereranyo c'umutima utagirizwa ikibi, usezerana imbere y'Imana. Uwo mutima utagirizwa ikibi urawufise? Niba atawufise, rondera ya mazi nanje narondera. Kuko kugira ngo uje muri ayo mazi, kugira ngo ubatizwe, ubwirizwa kuba ufise uyu mutima utarimwo ubucafu. Ubwirizwa kuba, kuko ni isezerano usezeranye imbere y'Imana. Rero urumva ko hariho ico kubanza gukora. Nanje hariho ico naciye mbanza gukora, kuko uwo mwanya ntivyakunze, ayo mazi ntaco yamfashije. Ntarabanza gukora bya bindi ko numva ko mu mutima nkeneye kubanza koga. Nce nongera ko mbwire babandi babatizwa batarihana, canke ukabatizwa utarihana. Ibyo bintu ni bibi cane. Mu kubatiza ubanza kwihana. Imana ishimwe. Nuko rero ryari ijambo nababwiye, Imana yambwiye nkiri umwana, ariko ndabisobanukiwe ubu nyene muri 2026. Kandi Imana data iragahezagirwa, kuko iyo itari kubimbwira ntabwo nari kumenya ko ryari ijambo ryari muri Bibiliya. Kandi kuva ico gihe sinigeze menya ko hariya yari kwirambwira ku by'umubatizo. Kandi yari kwirambwira umubatizo nari kuzobatizwa, kubera sinabatizwa ico gihe, kuko nagiye kubatizwa ngeze nko mu wa gatanu. Ariko ico gihe yabimbwira nari ntaratanga uwa mbere. Urumva rero yari kwiramprepara ingene nzobatizwa. Imana ishimwe. Habaye kubimbwira, haba kurondera ayo mazi yoza umutima, hanyuma haba kubatizwa. Nawe
inshuti yanje, Yesu aguhezagire uhitemwo neza. Nimba wumva umutima uremerewe, nimba wumva umutima ucafuye, uko wiyumva niwe wokumenya. Kristo agomba kukugirira neza, akubohore, akweze, agutunganye, kuko iwacu ni mwijuru kandi hazoja abera batagira agasembwa. Yesu nabahezagira. Mwami Yesu, ndagushimiye umutumiro wawe mwiza. Haleluya. Waravuze ngo abarusha n'abaremerewe bose nibaze ndabatabara. Izina ryawe nirihabwe icubahiro Mwami. None ubu naho urambwiye ngo mbaze, mbega namwe munashaka koga? Yesu, umuntu yavuze ati egome, ndakwinginze umurongore, azoronka umukozi w'Imana amufasha, amurongora, akamushikana kuri kubatizwa, amaze kwezwa mu mutima, amaze kuhanagurwa mu mutima, amaze kuhagirwa ivyaha vyiwe mu maraso ya Yesu Kristo. Mwami Yesu, ndakwinginze iki gikorwa kuko ari wowe utumiye ugikurikirane. Uyu muntu akugomba kwifuza, kunyotewe, umurongore, ahari bubatizwe uzobukoze. Ndabigushimiye kubikora gutyo mu izina ryawe ryera Kristo Yesu. Amen. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Rero inomero za telefone ni za zindi, ni +46 768 0065 46. Imana nibahezagire mwese. Amen.